Nikaze na karibu muri ano makuru agezwe ko agiye kubashikira ngaha kuri iyi mbonesha kure yanyu ya Burundi News. Amakuru rero ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi n'ubwoba bwinshi cane ku mukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye ngo naho yatunganyije leta akigwiza ko inguvu, ariko hari ibihangange abona ko bimuhagamye. Igihangange ca mbere n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Generali Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, Colonel Reveriyano Ndikuriyo, General Prime Niyongabo. Ivyo bihangange bitatu nivyo biza kwisonga mu bariko baravugwa, harimwo abakoroneri, abamajoro n'abandi bakomakomeye cane. Variston Ndayishimiye ariko arikanga umwanya ku mwanya ko yatembagazwa ku butegetsi nk'uko biriko biragenda bishikirizwa. Kubw'amasoko yacu dukura amakuru mu gisirikari c'u Burundi FDNB, kuri ubu ngubu biravugwa ko ngabahoze ari aba ex-FAB bashavuye cane kubona nta numwe yoba yarahawe urwego ngarutware, mu gihe biboneka ko abahoze muri FDD aribo baronse ibibanza gusa. Naho abo bahoze muri FDD baronse ibibanza, ariko hari abandi bahinduriwe ibibanza bajanwa mu bibanza batipfuje, harimwo nka Lieutenant General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Ntago yumviriza neza ukungene yoba yarakuwe mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere akajanwa gutwara inama nkenguzamateka, hakazanwa uyundi Leonidas Ngenda Murantunge, hakazanwa ntaho ntuye Nestori ngo abe ari we aja kuba umushikiranganje wa mbere. Ibintu birakomeye cane ivyo Neva ariko arategura, biragaragaza ko nawe yatanguye gutinya, yatanguye kubona ko umwanya ku mwanya ashobora gutembagazwa nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Tubibutse ko kugira ngo muze muronka amakuru mwene nkaya tubashikiriza, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru rero yihutirwa, amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Colonel Reveriyano Ndikuriyo yari yagaragaje ko agomba kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, mu kwerekana uko ashaka canke yipfuza ko yoja mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Vyaratumye ahabwa ishano n'abegereye Variston Ndayishimiye, akagwi ka Variston Ndayishimiye nyine bari bateguye ukungene bagomba kwikiza Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Ndikuriyo yarahawe ishano, arajanwa mu bitaro vy'Aga Khan muri Kenya, bishika naho yajabukanwe aratwagwa muri Katari ngaho kuja kuvurizwayo muri Arabia Saudite murano. Ibi vyose vyaciye bivugwa canke biboneka bigashikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo ngo vyateye abandi bajenerali icoba, babona ko umwanya ku mwanya ivyo Neva ariko arategura atamifinato irimo, uwo yoshaka kwivugana wese azomwivugana, inzira vyocamwo yose azoyicamwo, ariko akabavana mu nzira. Akarorero ni General Alain Guillaume Bunyoni, yafatwaga nk'igihangange ca mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko akaba yaramujanye mu mpimba agapfunga, akadedeza, akaboha. Kuri ubu ngubu bakaba babona ko Reveriyano Ndikuriyo nawe arokotse, asimvye urupfu, aho yaje benshi baratanguye kumubika ko yoba yahejeje guhera umwuka canke yahasize ubuzima. Uyundi ni General Gabriel Nizigama batazira Tibia, yarakubiswe arashaya, kubitiwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu, akubiswe n'abandi basoda cane cane abashigikiye Variston Ndayishimiye.
ivyo vyose rero ngo biraboneka ko Varisito Ndayishimiye ufashe n'abandi bajenerali, abakoroneri, abasoda, abamajoro yagiye arapfunga ntihagire uvuga. Barabona ko ibintu zigomba guhindura imirisho, abatimbo bagafata imirisho yindi bakavuza izo ngoma nyine, ingoma zikahindura imirisho, bivuze ko ari ukumukura. Baramo barategura rero ngo kuba hakogwa itembagazwa ry'ubutegetsi Varisito Ndayishimiye bakamukura canke bakamutegurira ukungene bazoja mu mugambwe CNDD-FDD, ntazoshobore kuronka amajwi yo gusubira guserukira umugambwe uri ku butegetsi ari wo CNDD-FDD. Koloneli Reveriyano Ndikuriyo bamwe niwe bashira imbere ko yoserukira uyo mugambwe, abatipfuza General Major Varisito Ndayishimiye babona ko yatwaye nabi, hoba bari muri CNDD-FDD bamwe barayivuyemwo, ababonye ukungene ibiriko biragenda biba mu kwiba amatora, agashigikira ubunyonyezi, igitoro vyose akigwiza ko akirundanya ko nk'isiha, gusahura itunga ry'igihugu. Benshi barimo baravuga ko ivyo Varisito Ndayishimiye n'uburyo atwaye igihugu agomba gutanga imihoho canke ntazosubire kwitoza mu mwaka w'2027 koko ikiringo ciwe kirasigaje imyaka 2 yonyene. Nayo rero abaharanira nyine ko igihugu c'u Burundi kiva mu manga catawemwo n'ubwo butegetsi, harimwo amashirahamwe atandukanye, Parseme, harimo nk'aba Faustin Ndikumana, bariyamiriza ko ivyatangajwe ko Uburundi bugiye kuza burakoresha ifaranga ry'agaciro ry'Ubushinwa, amayuwani, ko ayo mayuwani igihugu c'u Burundi kitazoronka amafaranga y'amayuwani canke y'amashinwa, bazoha abagwizatunga, bazoha abanyagihugu ngo baze barakoresha ku masoko atandukanye canke kuja kurangura ibidandazwa hanze, ivyinjira mu gihugu, ngo bitwaze ayo mayuwani, ngo leta n'ubundi ntabwo izoyabona. Kubwa Faustin Ndikumana n'ubundi aravuga ko kugira ngo abanyagihugu baronke n'ayo madolari, na cane cane ko idolari ari ryo faranga fatizo hafi ku isi yose, niryo faranga bapimira ko aho ayandi mafaranga ageze agaciro kayo, baravuga ko rero no kugira ngo ayo madolari bayaronke nuko hari ibiba vyasohotse mu gihugu, bikajanwa hanze, bigashogwa, bikaja kugurishwa, hama vyaheza kugurishwa mu bihugu vyo hanze, tukaronka amafaranga yo muri ivyo bihugu canke y'agaciro nyine, bivanye nuko hari ivyo twashoye hanze. Ivyo rero bakavuga ko ivyo leta iriko iratayanjwa, ivyo bariko batanguye kuvuga vyose ngo nibo babiteye, babona amafaranga bakasahura, bakiba, bakanyegeza amafaranga y'amarundi bakayahindura ibipapuro, ayandi madolari nabo bakabona ko atakindi gishobora gukogwa nukunyegeza ayo mafaranga bakayahisha vyinshi. Akavuga ko kuri marishe noire amafaranga y'amadolari, amafaranga y'agaciro ariho, ariko adashobora kuja ahabona. Ivyo vyose bikaba vyerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukwiye gusezererwa, hakaja kubundi butegetsi nk'uko bariko barabisaba abene gihugu. Cane cane Varisito Ndayishimiye ntazohirahire gusubira kwiyamamaza ngo aratwara igihugu, ariko ngo n'umukandida ava muri CNDD-FDD bivanye n'ivyiyumviro vyabo vya politike, ukungene bipfuza gutwara igihugu, biraboneka ko badashoboye baratwara igihugu nk'inyeshamba, barakiyumvira ko bakiri mw'ishamba bakiri umuhari FDD.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aza kugera ko wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.